tuvuye mu rugendo dushaka kwita urugendo shure mu gihugu ca Senegal, aho twe twagiye guhanahana ubumenyi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Muri ico gihe twajanye n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru muri ico gisata cyo kugaburira abana ku mashure. Rwabaye urugendo ngirakamaro ku mpande zose, ku ruhande rwa Senegal no ku ruhande rw'u Burundi. Twarashoboye kugiranira inama n'abategetsi bakuru bo muri ico gihugu hamwe n'amashirahamwe afasha mu kugaburira abana. Aho rero twe kumwe n'abaserukira pamu ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse nabo muri pamu hariya nabo nyene bari baje. Murazi ko ari gisata gishigikira cyane mu kugaburira abana ku mashure. Inama yagenze neza, twarashoboye kubereka mu Burundi ingene twitunganije, ingene tubikora, nabo baratwereka ingene nabo babikora muri rusange mu gihugu cyose. Siyo nama gusa yabaye, twashoboye kugiranira amanama n'urunani rw'abashingamateka rushigikira uwo mugambi wo kugaburira abana. Aca mwumva ko ngaha mu Burundi hariho ico twungutse, natwe tworonka nk'urunani urucanke ruriya rushigikira uwo mugambi wo kugaburira abana. Twasubiye kandi turakorana inama n'abitwa abagenzi bo gufungurira abana, abagenzi ba Cantines scolaires. Nabo nyine batubwiye ingene bakora, kandi bo nabakorera bushake, nta mushahara, barabikunda kandi bavyumvamwo kubera bakunda abana nkuko twese tubakunda. Abana bafunguye neza igihugu kiratera imbere, kandi umwana afunguye neza arakurikira no mw'ishure. Aha rero urugendo twarubandanirije mu ntara ya Kolda, ni intara iri kure gato ya Dakar. Iyo ntara twasanze ari turi mu bategetsi canke mu ndongozi zo hejuru bagiye muri iyo ntara. Byarabakoze ku mutima cyane kubera ubuntu bwabone umukenyezi w'umukuru w'igihugu ahashitse, kandi ukurikiranye neza na buramatari waho nawe nyine agenda arabaza nkuko natwe twabaza aho tugiye. Murumva ko urwo rugendo rwabaye ingirakamaro cyane cyane ku bana bo kuri iryo shure, ku bayobozi ndetse n'abegereye aho hantu, kubera bashoboye gutega iteka n'inzego zitandukanye, na cyane cyane kwakira abashitsi bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Aho rero twashoboye kwibonera ko baritunganije mu buryo bwo korora inkoko. Cantines scolaires barafise inkoko. Izo nkoko rero barafise si z'amagi ni z'inyama. Iyo zikuze barazibagira abana bagashira mu bifungurwa bafungura. Hanyuma barafise n'imirima iri ku mashure, imirima ahanini twabonye igizwe n'imboga. Ivyo twebwe byadukoze ko cyane nk'abarundi. Imvura igwa amezi atari make, ariko bo bamazi bakoresha bayakura mu kinogo hasi baba barimvye, rero bagashobora kuvomera bakagaburira abana. Muri ico gisata nyene c'uburimyi, aho mvuze c'uburimyi kubera twagiwe n'amahirwe twari kumwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi. Twarabonye ko hariho ahandi bitunganije mu kurima hakurya kw'amashirahamwe yo ngaha. Abo rero barashorera ku mashure, kandi nguma ngaruka kuri ca kibazo c'amazi, bakoresha amazi bimvye mu binogo. Muhava muvuga muti ko mwajanye n'abashikiranganji ni bande na bande? Twarajanye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ndetse n'umushikiranganji w'amashure n'ubushakashatsi. Muca mwumva ko kugaburira abana, ubushakashatsi, uburimyi n'ubworozi n'amagara y'abantu byose birajanye. Twajanye nabo rero kubera bari mu gisata
kijanye no kubungabunga amagara y'abanyeshure. Abashikiranganji rero nabo barashoboye guhura na bagenzi babo, barahanahana nabo nyene ivyumviro, bamwe bose ingene bakora, haba ngaha n'abahariya nabo nyene barashoboye kuganira, barungurana ubumenyi. Sije gusa nungutse nabo twari kumwe, rwabaye urugendo shure koko barashoboye kunguka. Hamwe n'ivyo rero tuhamagarira abarundi ko natwe twokumva ko twoshobora kugira urunani, kugira za ndoto zacu dufise vya vyifuzo yuko abana bose ku mashure bogaburirwa atamwana n'ikinono tudishikeko. Twozishikako gute? Nuko umwe wese yumva ko umugambi wo kugaburira abana ku mashure utaraba urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu iterambere gusa, akaba ari n'umuhetsi wo mugambi, akeneye abamushigikira mu kumva ko abana arabi wacu, abana arabi igihugu, abamushigikira muri rwa rukundo kuko umuvyeyi yimbuye nk'ibiharage vyinshi, uwundi akimbura ibigori, umwe wese yegeranya ivyo ashoboye kugira ngo abana bacu bafungurirwe ku mashure. Kira noneho ikindi twungutse, bo bashira imbere yuko hamwe ayo mashirahamwe mpuzamakungu yogenda abana bagume bafungurirwa ku mashure. Natwe twumve ko ariyo ntumbero yacu, ariwo mwitwarariko w'abarundi, yuko hamwe abo badufata mu mugongo bogenda mu bindi, abana bacu bagume bafunguye. Muri make rero urugendo rwagenze neza, kandi ntitworangiza tudashimiye leta ya Senegal ngene batwakiriye neza, baratwitayeho, baratwitwararitse. Tugashimira cyane kandi na leta y'u Burundi ingene nayo nyene yaduhaye uruhusha rwo kuja kubikurikirana. Iyo bataduha uruhusha ntitwari kugenda, aho ntamvuga se Barundi uwo yaduhaye abashikiranganji baraza kudufata mu mugongo kuri uwo mugambi. Ivyo byose vyerekana umwitwarariko wa leta y'u Burundi kubijanye no gufungurirwa kw'abana b'igihugu. Ntibage no gushimira n'igisata kijeje kugaburira abantu kw'isi pamu, kuko nabo nyene babigizemwo uruhara runini kugira ngo urugendo rwacu rugende neza. Aho rero nohereza cyane cyane gushimira Imana byose niba bitunganije kugira ngo tugende amahoro kandi dushike amahoro. Murakoze cyane.